cagenda nkufise amaguru nyaruka mbwira nyereka uwo muntu yaguteye iyo nda munyereke nyarutsa mbwira rero ngo ni wowe wateye inda umukobwa wiwanje nyarutsa mbwira ni wewe inda hafe mbwira rero ngo ni wowe wateye inda umukobwa wanje ubu nawe ugashaka kuyihakana mbarira nyarutsa jewe narateye inda umukobwa ntavyuzi umviriza sha ndakubwire musore je ndi mama wa Joyce nshaka kumenya Joyce uramuzi canke ntawuzi Joyce je ndamuzi none hari ikibazo cyane ikibazo ntacuzi ikibazo nuko wamuteye inda hama ugashaka kuyihakana nta kindi sasa fisi izi kelele zote ni za nini nituko turabatahura nibiki habaye iki kuko turenze ugwamo vraiment baza nkwishure mere jewe sinzi kuyakana ivyinda ariko je siniko ndatahura ivyo vyinda mbeka umurabuko kumenya ugomba kumutera ubwoba ugomba uzana iterabwoba ngahaye kumurabuko tuvanga wemeye indani gwawe canke si gwawe madamu je mbona uri umuntu wiyubashe kandi wisoneye vyiza ibintu sije kuvugira ngaha mbona woje hanze mukabivugirayo kuko uri kurangurira abakiriya reka shareka uyu muhungu yihakana inda y'umwana wiwanje yamuteye inda hama ngo iki simva ngatemeye kwinda ari gwiwe mbega urazi nk'ubu buja wanje usanga ngaha iyi nduru wa Fuade hago mu telefone mubwire ko mukobwa naturenze kwabo madame dushobora kuza ngaha udutera induru kisi numva ikibazo gihari fisi murashobora kuregera ibintu byanyu ailleurs kuko twenga dufite ivyo two turakora hambye nacu fisi please turisangapi na turi 11h déjà nakina kimurankorera nurahanagura rien du tout 13h mfise rendez-vous na beyi wanje kandi abikubwiye ndakwinginza cane ntunyonondere muto urashobora kunyarukiriza hama ivyo vy'iwanyu vous allez régler ça ailleurs franchement gabanyamanyama ndakubwira wako gabanyamanyama jewe ntunzi gabanyamanyama wewe madame ahari turi muri sali wawe aha turi muri salon de beauté twaje kwisokoza vyiza mu kumvikana mukareka gushwana kuko ntaco bimaze nimutrouva solution mubikuye mu nduru madame shakukare urushimbwa gukuga na muntu n'umukanga ngaha na muntu n'umukanga ngaha hama gatoya ndakuravye ngene umeze ba ugerageza kuba civilize un peu juste gato hama ivyo uri kuravuga shawo urumva mu ncamake ndeke kuvugira umwana wiwanje ndeke kuvugira umwana wiwanje mais je m'en fous d'ailleurs sindiko ndavugana nawe sindiko ndavugana nawe ndiko mvugana na fisi ntaco bimbwiye umbiriza rero ndababwire nimba mwahaze pirawo ubu nyene ndashobora kubasohora neza mu gacerere ndabasohore nawe yabaye iki JP ngirira n'ingoga ngende amada yo mu gitondo bya n'ingoga ngende ntibave binkweka yarutse amada yaya masaha ngira ngende sigino honche n'umukati namada kugira fisi namada kugira witonde mitunye kutinya niwumva urabona gashinje mu gitondo niyo ariko vraiment n'ubu uracabandanya kwihakana inda urabona ingene wangiriye umwana mere je umukobwa wawe twabanye kuva kera je sinzi n'ukuntu baguma babinyegekako guhebana mwarahebanye ariko ivyo wononye wasize uvyononye mbeho iyo nda itanaboneka ni yameza ngaha be Joyce docteur yatubwiye ko ari yameza ngaha muze mwarashitse no kwa docteur urabinezwe ejo muzogaruka muvuye ku bafu mbwira nyarutsa iyo nda ni yameza ngahe amezi 3 ma 3 ngo ni gwanje ego kwe JB sa uwo mukobwa mpuruka ngaho kuva ryari sha harashiye igihe kinini ataza ngaha
aciye umwaka duhebana aciye aza diririri ngo mwa kuri jewe ngo afise inda yiwanje. Joyce bwira nyoko wicyatumye duhebana cyangwa ushaka ko ndabivuga no mudashaka ko ndagutatura amakofu ndagutonore mubwiye ndabivuge bivugiye noneho bivuga tukavyumva ari urubanza twarubacira. Madame, umukobwa wawe c'est une menteuse qualifiée. Qualifiée beaucoup. Fils ndakwinginze. Bisesangure ngavyo subivuge kuko kakagayaka. Niwo gasebirako. Bivuge. Kubona ukuntu basanga ngabane uko baciye. Kakubwira amaklende ngaho ngumenga Jesse ndabibona. Icyo no guhanura. Wowe bivuge, uvuge byose umuntu byagenze, ntusigaze niki kuko deja abe mwanga mboga nawe mwanga ugani mu bitubwire tubimenye sino aba bagore bo mwisite urabaza abagore bo bari kure mu bwenge neza mu kirundi abo kwegeka n'ibintu by'utazi franchement madame twagusoneye tushatse gusara twese turasara. Mbiki unaongea na nani? Unaongea na mimi au unaongea na Chikunde? Umviriza ndakubwira wa mugore we nimbura umugore nimbura umukobwa. Je suis madame. Jewe ntunzi. Naje ntunzi. No gupongora mera biri imbere. Shira wowe ntunzi. Shira ko. Aha no gutiragira wowe. Hamwe shira ko. Bafite ikibazo bafise. Bafite ikibazo bafise. Uraza yahereye. Uraza aho yahereye. Yahera turenze kwa JP. Tumihoza. Sasa ko sema madame. Nukuri. Nubona ndakubwira. Ubu tawara JP. Sino. Si c'est trop c'est mauvais. Twahureye. Ujega uri dutari doro. Dihoze numa madame. Baba machipa yiwobera zavuga muri Parisien. Kiso vyabo umega byabo byo muri rayi. Byo muri Zimbabwe. Dihoze bafite shano. Hako bamuteye nke iyo bamutoranyisha. Icara. Ntadarubwira mu bisanzwe. Icara. We byihoze. Tell me that fie kabisa. Reka tugufungishe yewe wigiye. Fungi agenda ndamuve mu maso shano. Byihoze. Shana mwereka. Byihoze. Bafite ikibazo bafise baraza kuvyimarira. Reka bireke. Fisi y'ubutera zitanu. Apani imwe. Ugara. Madame, shaka utekereze kuko igihe babikora siho wari uri rero tekereza kugira umenye ibyabaye kuko siho wari uri. Jewe ibumbere cyabona. Yego. Uwo mukobwa twatangiye kumenyana ari kumwe n'abagenzi banje batatu. Mu bwiza kujya gatatu ngo bagiye kumuha imicopo. Siyo twamenyane n'uwo mukobwa. Yego. Dutangura guhana amanimero y'amatelefone. None ntiwaba utubonye twicaye mu kabare bisanzwe. No. Hajya niwe wakora. Agakobwa kambaye isema ngaha minsi yose twahura ari kumwe n'abahungu akaca mbesha ngo bagiye kumugurura umucopo ngo bamushimire kubera abigishije neza. Karaciye ubwenge kubera iki yigisha abahungu bonye kubera iki atabakobwa yigisha ngo tugiye banshimiye ngo banyigishije neza. Mbega utavuga ko yarashushe umuntu yava ku ishuri yamaze kwambura uniforme akaca gucamwe izindi mpuzu nazo zerekana ibisusu reka shareka kugira igisusu n'icyaha. Abahungu murafise ibintu mwihaye kwanza hingenzi ubimbwire neza. JB jewe ko nteye ukunteye nkaba ndabifise uti rero n'icyaha buvuga ibintu uzi. Bemeze. None unatugeze mu bisusu. Allo! Abahungu bo mwisite turabazi sha. Turabazi. Edaya, ivyo vy'ibisusu sivyo turimo. Haraho madame no kubisuma barabisuma. Hanyanya, umviriza fisi sha ndakubwire fisi. Iyi nda uyemera, utayemera, umenye ko jewe mama Joyce nta mahera canke umwanya mfise wo gutakaza ngo ndiko ndarera umwana wiwawe. Ico kimenye uzomurera. Naje ndabisubiyemo iyi nda sigwanje sindayemera sigwanje twarariya arafise n'abandi atambariza ko nagenda kwereke n'abandi iyi nda sigwanje
none fisi mwararyamanye canke ntimwaryamanye tubwire si wariye bebe upa none wowe ufise icananye iki ugisabye niki kwime waba tucifitiye umutima mwiza gusa iyo ndasigwanje ahubwo Joyce uraraba ko atari wa muhungu mwagenda nega byose narabimenye uraraba ko atari ko kagufashe kacakaraku yo ariko fisi aca buragisha fisi yo mana aho bigeze ndarushe vraiment Joyce ivyo bavuga nivyo none umuntu wabeshe bari kumwe ntiyiregure seka rije oya mama ashaka kuvyikura nukuri we naye subiseme Joyce ngo twahebanye kuva ryari JB haciye umwaka duhebana umukobwa ubu afise inda y'amezi 3 none ugo rubuto rwamumazemwo amezi 3 rumugumamwo mu buryohe rurindiriye bimatane n'ubwo wiwe we mura ndabwiye ko ndi gisigo gahari je ndumumeshi none rwabaye stoke rurindiro rw'uwanje bica biramatana mwa iyo ndanambariye ibisigo cyangwa urwo rubuto rw'iwanje rwarimwo vernis rwarimwo jere rwarimwo ivyuma iyo vitamine yarimwo nambariye ni yanda y'ama esprit Joyce ronderera handisha aha wansi genda umwerekenye ku wawe n'abandi nuvuze benshi utambarizaho kuno gakanura amaso yikere cyabuze no gutonora fisi watubwiye byose ibyo ushaka byose ariko nta kintu na kimwe cemeza yuko mutigeze muryamana kuko wavuze ko ari umwana nyene yari bon warashimye none wumva wo byemeza gute ko mutaryamanye gaje sinakwamiye ko tutaryamanye kuryamana twararyamanye gusa ibyo tutakoze bijya bibora gusa iyo ndasigwanje ok c'est quoi la différence nawe urigira bebe géographique birenze isoni ntushaka kumva la différence iri hagati yo kuryamana no kuryamana kujya uryamana n'abatonya bawe sivyo cyangwa n'abagenzi bawe peut-être soit sinzi hariho rero kuryamanya kwa vrai urumva ko umuhungu n'umukobwa hajya habaye contact nyene aho tuvyumva hajya habaye rapport sexuel no bafite kuryamana rero me abantu abakobwa bubu surtout ivyo nyene ivyo bikobwa nk'ivyo nyene biri singa ama feelings ku buryo batanibuka ko kwikingira bikenewe ntibibuka no gukoresha des préservatifs quand usanga batwaye amada batifuje urumva batanguye kwangara deja banareve sana abo bakireve banareste n'abakireste do abona za regrette nabo ngo natagwe kwicurikira na bado bibi njuni shuri je ne trouve pas qu'il y ait de différence none je numva biri simple bareke kumena umutwe iyo ndasigwawe c'est tout fils ukuri fils aho bigeze je j'en ai marre fils igute ushobora kumbwira ko utanze inda nayuze wibagiye ibyo twakoze kuri anniversaire fils kandi icyo gihe cyose twari twaramaze guheba nawe